Ayavugwa mu makungu twabateguriye tubabwira inkuru imwe rudende itanezereye namba. Ni inkuru y'urupfu rwa Papa Francisco yari umwungere wa Eklezia Gatolika. Urupfu rwatangajwe icese na Cardinal Kevin Farrell aho yamenyesha yuko Papa Francisco yarengutse ibukama kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 21 ndamukiza mu 2025 hari ku isaha 1:35 yo mu gatondo. Papa Francisco yari yavutse ku igenekerezo rya 17 Kigarama mu mwaka w'1936. Yavukiye mu gisagara ca Buenos Aires mu gihugu ca Argentina, acabatizwa ku izina rya Jorge Mario Bergoglio. Yatorewe kuyobora Eklezia ku igenekerezo rya 13 Ntwarante mu mwaka w'2013. Akaba yaramaze imyaka 11 n'amezi 11 n'imisi 10 muri ayo mabanga. Akaba yakoreye mu ngata Papa Benedicto wa 16. Mu magara make yarafise Papa Francisco kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 20 ndamukiza muri no mwaka ku munsi mukuru nyezina wa Pasika yaratanze wa muhezagiro bita mu Kilatini Urbi et Orbi, umuhezagiro ugenewe igisagara ca Roma hamwe n'isi yose. Mu ijambo ritari na rito yashikirije akaba yamenyeje yuko ngo Pasika imenyesha ko urukundo rutsinze urwanko, umuco uratsinze umwijima, ukuri gutsinze ikinyoma, ikigongwe gitsinze ihorihori. Ati yamara ntihagire uwijajara yibwira ngo ikibi kiravuye ku isi. Ati ekada kizokwamaho ariko sico gifise ijambo rya nyuma. Ati kandi ntikizigera kigira ububasha kuwakiriye Yezu nk'umwami n'umukiza. Mwamenya yuko mu kibanza citiriwe umweranda Petero i Vatikano hari abantu benshi cyane. Nayo inkuka ya misa y'uwo munsi ikaba yaherejwe na Cardinal Angelo Comasri, akaba ari umukukuruke yigeze no kuba Vicaire Generale wa Papa.